Menya ibintu bitanu nyamukuru ukeneye kwisunga mu gucagura uwo muzubakana bitagoranye. Amahoro y'Imana abane namwe bakundwa. Ni jewe ndabashikiza kino kiganiro nkaba nitwa Evode Ndikumana. Rero tugiye kurabira hamwe ico no kwita teme inkingi z'urugo rukomeye canke ivyingo n'imiryango nziza. Intumbero yacu y'ikiganiro ihagaze ku kwigisha ingo n'imiryango, guhanura ugwaruka, gufasha abubatse kubana neza, gutanga inyigisho zishingiye ku rukundo, ukubahana no kubaha Imana. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese mudukurikirana kuri channel yacu ya Family TV Bubanza. Murakaza neza ku kiganiro cacu inkingi z'urugo rukomeye. Iki ni kiganiro kigenewe ugwaruka, abubatse n'imiryango yose, aho twigira hamwe ingene twokubaka ingo zifise amahoro, urukundo n'icubahiro n'urugo rukunda Imana. Rero turahera ku ngingo ya mbere, igice ca mbere, tukabaza ati mbega umuntu iyo agiye gushaka gushinga urugo rwiwe bivanye n'uwo bazubakana, ibintu nyamukuru yoshobora kuraba ni biki? Icyo urugo rusigura ni ishingiro nyarwo. Urugo si inzu gusa, n'abantu babana mu rukundo. Turavuga inkingi zitatu z'ingenzi, harimwo urukundo, ukubahana no kwizera Imana. Iyo izi nkingi zitatu zihari, urugo rurakomera naho haza ibigerageza. Ugwaruka ntigwiruke kugubaka urugo rutariteguye. Abubatse nabo bige kuvugana neza, ndavuga communication. Abavyeyi bereka abana babo akarorero keza. Niwibuke ko urugo rwiza rutubakwa ku mafaranga gusa, ahubwo rwubakwa ku rukundo, ukwihangana no kubaha Imana. Turabonana mu kindi gice, Imana ibaheza uburyo bwiza bwo guhitamwo uwo muzubakana. Igice ca mbere novuga rero duherako kiravuga ngo ntuhitemwo ukoresheje amarangamutima gusa. Benshi bahitamwo uwo bazubakana kubera gusa bakundanye cyane, ariko urukundo rw'amarangamutima rushobora guhera. Ni ngombwa gukoresha ubwenge, ugafata umwanya wo kwihweza uwo muntu neza. Ntukunde gusa, banza wibaza uti uyu muntu azoshobora kumbera umufasha mwiza mu buzima bwose. Iki ni ikibazo ukwiye kwibaza mw'aya mahitamo. Turabe mu gice ca kabiri ico twovuga kuraba ingeso n'akaranga. Akaranga k'umuntu nico kizogumana nawe igihe cose. Turavuga nk'akarorero, bashobora kwibaza mbega arubaha abandi, afise ukwihangana, aravuga ukuri. Utagira indero nziza, urugo rwiwe rushobora kuzogira ingorane nyinshi. Turabe mu gice ca gatatu icyo umuntu ashobora kuraba, mbega mwoba mufise intumbero zimwe. Ni ngombwa cyane ko mufise ivyiyumviro bisa ku buzima, ukwemera ubuzima naho mushaka kugera. Iyo mutabona ibintu kumwe, ejo hazoza amatati menshi atandukanye. Mu gice ca kane naho turaraba ikintu bita gushira Imana imbere mu vyo mukora vyose. Imana niyo itanga ubwenge bwo guhitamwo neza. Saba, usenge, wihweze neza imbere yo gufata ingingo. Ico ni ikintu gikomeye cane. Mu gice ca gatanu turabamwo ibimenyetso udakwiye kwirengagiza. Hari ibintu rero udakwiye kwirengagiza. Umuntu agukubita canke agutuka, akubesha cane, atubaha abavyeyi, afise ishyari n'ishavu rirenze urugero,
ivyo bintu ni ibimenyetso ko urugo rushobora kuzogira ingorane zikomeye mu gihe uwo muntu mugiye kuzobana ameze uko kuntu. Rero mu majambo make, guhitamwo uwo muzubakana si ikintu co gufata minenegwe. Fata umwanya wawe wumvirize umutima wawe, ariko unakoresha ubwenge kandi ushire Imana imbere muri vyose. Murakoze kudukurikirana, ntimwibagire gusangiza abandi iki kiganiro. Imana ibahezagire. Utarakora subscribe, share, comment abikore kugira ubutaha ntazocikwe n'ibiganiro nk'ibi. Murakoze.